Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mwese b'ibiganiro bya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musanzwe ikaze ryo gukurikira amakuru yo kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka wa 2022 n'amakuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bitura ibigo bya PAFE igipolisi kijeje gutanga impapuro z'inzira zituma bashobora kurenga imbibe z'igihugu. Muri ano makuru muraza kumva uko abo basanzwe bitura ico kigo ku mugwa mukuru wa politiki hamwe n'ubutunzi babisigura. Imyidogo iravugwa kandi mu ntara ya Mwaro biturutse ku kutaronka amazi meza hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Ivyo rero ngo bigatuma bahagirira agahombo kanini. Tubafitiye n'amakuru ajanye n'impunzi aho tuza kubashikana mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda ahavugwa ubukene na kigoyi byugarije abarundi bari muri iyo kambi kubera igabanuka ry'agafashanyo bahora baronswa. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya sase mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa duhere ku nkuru iciye ku masonga ivugwa muri Eklezia Gatolika. Umwungere wa Eklezia Gatolika kuri wa 19 Ruhuma umwaka wa 2022 yasubirije mu mabanga yiwe musenyeri mukuru wa Archdiocese ya Gitega. Simoni Ntamwana yakorewe mu ngata na musenyeri Bonaventure Hanahimana yahora aramutwa diocese ya Rutana kuva mu mwaka wa 2009. Ivyo umwungere wa Eklezia Gatolika Papa Francisco akaba yabikoze yisunze amabwirizwa agenga Eklezia Gatolika ashingiye ku myaka yo kurangura ubwo butumwa. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona na leta ya Vatikano kuri no wa gatandatu nyene. Mu makuru ya politike bamwe mu barundi bahunze igihugu batunganije kuri no wa gatandatu imyiyerekano i Buruseli ku mugwa makuru w'Ububirigi. No mu bateguye iyo myiyerekano Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongo y'urunani Sefor Arusha avuga ko karakaryo ko kugaragaza umubabaro bafise bivanye n'amabi akorerwa abarundi. Tumwumvirize. Ngaha i Buruseli ku mugwa mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bya Burayi abarundi bitavye akamo batewe ko kuza kugaragaza umubabaro bafise ku mabi akorerwa abarundi i Burundi no mu makambi y'impunzi. Umubabaro bafise n'ukuntu kuno munsi ishirahamwe ry'ibihugu bya Burayi ririko birafata minenegwe ico kibazo kijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Nukuvuga rero bitavye abantu baba amajana 2 bari bafise inzandiko zivuga ivyo basaba yuko ubwicanyi bwohagarara mu Burundi aho ubu inzego zijejwe umutekano n'iperereza n'imbonerakure zohagarika amabi ziko zirakorera abarundi. Hanyuma abajejwe umutekano bakakibuka yuko bajejwe gukingira abarundi ariko batajejwe kubagirira nabi. Tubibutse yuko barabanyamigambwe harimwo n'aba ico bita bigenga baserukira ico bita societe civile. Abo bose rero bari bakoranye kuko ni kibazo kiranze abarundi bose. Muri uwo mwanya hariho n'indi nama yariko iragirwa n'umukuru w'igihugu yakiriye abarundi aje kumutura ibibazo aho vyabereye. Hariho abo twari twarungiteye kugira ngo bamushikirize akababaro. Uwo yari Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongo y'urunani Sefor Ahusha. Mu makuru ajanye n'intwaro na nabivuze mu ncamake ikigo PAFE kijejwe gutanga impapuro z'inzira zo kurenga imbibe z'u Burundi kiragirizwa n'abanyagihugu bacitura gukwega amaguru mu bijanye n'akazi kijejwe. Uretse ko abo bitura ico kigo bidoga ko bamara igihe kinini barindiriye izo mpapuro n'uburyo bwabo ngo burahaherera. Ni inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Inyuma y'imyidogo ifatiye ku kibazo cyo kuronka impapuro z'inzira bigoranye kubitura ikigo PAF muri kino gihe n'ivyahwa vyahutse. Abarondera izo mpapuro bavuga ko ubatacangombwa cinzira na kimwe ushobora kuronka ku kigo PAF vyoroshe. Mu gihe hanini ikibazo cahora ku cangombwa bita passport muri kino gihe ico kibazo catandukiriye kuri murekarengane ariyo laissez-passer cyo kimwe n'urupapuro bita CPGL. Ibintu vyayangaye kuri izo mpapuro zose nkuko uyu munyagihugu yama ku kigo PAF avyigana. Nta kintu umva no biboneka laissez-passer n'ubu abantu badepoza mugabo ntavyo baronka bona CPGL nuko nyene kuja muri Kongo abantu baja muri Kongo ikibazo
usanga batazibahaye bumva ni ibintu kabisa bitoroshe amadokima yanse benshi bakerewe benshi barabuze nyene bashobora kugenda kubera izo dokima zitaboneka wishavye kuriza nta gato ushobora kugira ngo uradepoza baronka abadepoza badepoza nido ihumye ari midogo. Iruhande y'ivyo abarondera impapuro z'inzira bavuga ko bajuragirika kuko atanuwemerewe kwinjira mu kigo PAF, bakihagera bashika batondera urupapuro rw'umwidondoro bazuzuriza iwabo bagategekwa gutaha kugira bazogaruke, ibitorohereza aba bavuye mu ntara za kure. Baguhaye itumire byo yitondera umujuti nyuma no kugira ntiwinjira rero baca bana bayandika ko bakwandika ko izina ry'iwawe itumire ry'ubukristu bayiguhaye usugenda nk'uwo bayihaye rero dufata azogaruka ku munsi wa kabiri ari nk'abantu babaye interero urumva ko ari ibintu vyoroshe n'umuji uva ruguru n'umuji uva Ingozi Muyinga Karusi intara za kure za Cankuzo usubira inyuma uzogaruka ariko baguhaye urazica rwose kabisa biragoye no kugira ngo winjire no kuja gusaba audience mushikire umushitsi biragoye ko usanga ikibazo cy'itangwa ry'impapuro z'inzira cyatanguye kuba ndanse kuva muri Gitugutu mu mwaka wa 2021. Ibi naho bigeze hakaba hari n'abamaze amezi arenga 2 baratanze imyidondoro baranariha amafaranga asabwa ku rupapuro rw'inzira ariko amaso ahera mu nzira. Uyu munsi ibintu bikaba birushiriza kuyangara kuruta nk'uko vyahora. Bamwe mu bakora mu kigo PAF bakavuga ko vyoba biva ku bukene bw'ibikoresho naho batabihuriza ko bose. RPA ntitwashoboye kuronka ubuyobozi bw'ikigo PAF kugira batange umuco ukwiye kuri ico kibazo gihanze abatari bake muri kino gihe mu Burundi. Ehike niyo nzima urakenuye ndakumenyeshe ko abarondera izo mpapuro z'inzira bita passeport canke laissez-passer mu rurimi rw'igifaransa mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike bobo bahitamwo kurindirira izo mpapuro aho nyene Igitega hagukoresha uburyo baje Bujumbura kandi naho nyene bitoroshe kuzironka. Danikre iratwumva mwidonido. Igisata gitanga impapuro z'inzira c'Igitega nka passeport na laissez-passer haraheze igihe kitari gito cidogegwa n'abanyagihugu bacitura kuko ngo basigaye baronswa izo mpapuro batevye aho ngo hashobora guhera amezi hafi 2 canke arenga batarazironka. Imbere yuko iryo teba ritangura ariko ngo bahejeje kwiyandikisha no gutanga amahera ngo bararindira indwi 2 batevye 3 bagaca bazironswa. Bamwe mu bakozi b'ico gisata bamenyesha ko ingorane ziri Bujumbura kuko bobo nk'uko vyamye kuva ico kigo kigitangura urondera impapuro z'inzira ariyandikisha agatanga amafoto n'amafaranga hanyuma umwidondoro wiwe n'ayo mafoto bagaca babimanukana i Bujumbura ku biro bikuru. Bobo rero ngo ntibigera bacererwa kurungika i Bujumbura ivyo bategerezwa kurungika. Ariko rero nubwo abitura ico gisata c'Igitega bateba gutunganirizwa bavuga ko batoja kuronderera izo mpapuro i Bujumbura kuko ngo naho nyene ziteba kuboneka. Bazirondereye aha Igitega hafi baje kubaza ko ziraboneka bibatwara umwanya n'uburyo buke ugereranije n'umwanya n'uburyo bwokoreshwa bamanutse i Bujumbura kubaza aho impapuro zabo zigeze. Ico basaba nuko ababijejwe bokora ibishoboka byose kugira ngo impapuro z'inzira zisubire kuboneka mu mwanya muto ushoboka kuba zisavye nk'uko vyamye. Bitaye ko muri ico gisata c'Igitega rero n'abarondera impusha zo kugendesha imiduga niho biyandikishiriza hanyuma ababijejwe bakava i Bujumbura bakaza kubakoresha ibibazo byo kuronka impusha zo kugendesha imiduga. Danikre iratwumva mukanya turabananya n'amakuru twabateguriye. Abanyagihugu muri zone c'ibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kurondera isukari ari nko kurondera umuzi wibuye niyo igize iraboneka igurwa ku giciro kirenze. Abo banyagihugu bo muri iyo zone basaba abajejwe intwaro kuva mu gacerere bagatorera inyishu ico kibazo. Ni inkuru tubaza Marie Ange irakoze. Abanyagihugu bo muri zone c'ibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bamaze amezi 4 batazi citwa isukari muri iyo zone. Aho igize ngo iraboneka naho bayigura ku giciro c'umurengera. Haciye iminsi nk'amezi arenga kubane nta kintu c'isukari turose. Twabishe duha abana turumva ngo haza urutonde uko uzotanga isukari tukitega tukabura. Aho ibonetse naho hageze igihe tuyironka kiro 6,000, 7,000. Aho naho nyene aho ni mu masoko ya Kamenge, mu masoko ya Kotebu. Babazi umuntu tugira nta sukari mwerutse ashobora ngo reka ndagutelefone umugongo wene utanga 6,000 ukacumuha acaza yikuzaniye
niyo ayikuye wumva idandaza nk'urumogi. abo banyagihugu babandanya bavuga ko no mu mazu y'ubudandarizo bita alimentation mu rurimi rw'igifaransa yahora atanga isukari, iyo bagiye kuyibaza babwirwa ko atayihari, bakibaza n'imbihinguriro Sosumo ryoba ryarahagaritse gukora canke aho isukari bimbura yoba iheze ikaja. tugiye mu gisagara ca Bujumbura naho hariho ahantu twaba tuyibona bayidandaza ama alimentation, niyo tukaza bakatubwira ngo ntagira namba, ariko ushitse hanze kuza ngo umuntu akubwiye mbega ngo wabifuza isukari zari 600 nayikuzaniye, so nayikuzaniye zari 600, so kilo mugabo usanga amagarama 800, amagarama 900. twashaka kwibaza rero none leta yaduhevye agace ntange batubwira ko Sosumo irakora tukabona isukari nayo bijaye. Mu gihe bamwe mu bategetsi baho muri zone ya Cibitoke babwira abanyagihugu ko iyo sukari ibonetse ihabwa abajejwe amakoperative sangwe, abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro kuva mu gacerere bagatorera umuti ico kibazo. Bagira ko basaba ubushikiranganje bujejwe ubudandaji ko niba atasukari iri mu gihugu bwosaba abagwizatunga boyikura hanze y'igihugu kugira ishobore gusahiriza. Mari Anje irakoze ibikorwa bitandukanye bisaba umuyaga nkuba bisa n'ibyahagaze ku mugwa mukuru mu ntara ya Mwaro hamwe no mu micungararo yaho. Ivyo bikaba biterwa nuko kuronka umuyaga nkuba bisigaye ari gihamana, abanyagihugu bakavuga ko agahombo ari kanini. Ni nkuru ya Onezime Dushimagiza. Haraheze ikiringo c'amezi 2 umuyaga nkuba uboneka nabi ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Mu minsi hezeho waramaze hafi inzu yose utabonetse. Ico kibazo catorewe umuti, ariko umuti watowe ntiwabaye umuturama. Ubu kuronka umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro ngo ni gihamana. Ubonye nko muri ijoro ryakeye ku wa gatanu kuva ikigeti isaha ndwi nta matara yarahari, gushika ku wa gatandatu ayo masaha ya saa 4 amatara ntaraza. Kuvuga kugeza ubu bose abariko barakora bakoresha amagurupe electrogene. Uko kutaboneka bihagije ko umuyaga nkuba aho ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro no mu micungaro yaho ngo bituma abasanzwe babeshejweho n'ubuzi busaba umuyaga nkuba bakora bahomba. Amatara atari n'ubuzima buca buhagarara bwa bamwe bamwe. Ubonye amasaha ko arugaye, abantu bafite amakafitari y'amatara bapfana bakayasesa ku mapito n'ikibazo uravye n'ibikorwa bikorerwaho ni kuguma bata amagurupe banamwabuja igitoro gikenye. Aba bafite amatijo barugaye, nta murimo usaba amatara n'umwe uri kurakorwa. Abasanzwe bakora ubuzi bubinjiriza bakoresheje umuyaga nkuba basaba abajejwe regidezo mu ntara ya Mwaro ko bokora uko bashoboye kugira ngo ico kibazo gitererwe umuti. Mwamenya ko iyo ngorane y'ubukene bw'umuyaga nkuba yibonekeza ku murongo wa agenda Mwaro Kibumbu. Mu ruganda rwa RPA tukaba tashoboye kuronka abajejwe igisata c'umuyaga nkuba muri regidezo aho mu ntara ya Mwaro kugira ngo bagire ico bayivuzeko. Onezime Dushimagize. Tuvi Mwaro dusimbire mu ntara ya Rutana aho abagwayi n'abanyagihugu begereye ibitaro bikuru byo muri iyo ntara ya Rutana bidoga kubera urwamo rutegwa n'umuziki uvugirizwa mu bunywero bw'uwitwa Fideli buhegereye bukababuza kuryama. Abanyagihugu n'abagwayi barabishikirije abategetsi batandukanye, ariko biba impfa gusa ngo kubera ko nyene ubwo bunywero asanzwe ari umunywanyi w'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni nkuru tubaza Aimable Nishimwe. Ico kirabo kivugwa citwa Spark canke ku vyatsi kiri muri quartier Majambere ya mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana iruhande y'ibitaro bikuru by'iyo ntara. Ubwo gwamo bw'umuziki rumaze umwaka urenga. Abanyagihugu bavuga ko ico kirabo kirara kiravuza umuziki imisi yose bigatuma badasinzira. Akabare kavuza umuziki cyane bigatuma abagwayi bahegereye kubafata n'ibitaro bya Rutana ndetse n'ababanyi bari hafi y'akabare bibatera umutekano muke. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bavuga ko rimwe na rimwe muri ico kirabo bama bagwana. Ico kibazo baragishikirije mustanira wa komine Rutana bibimfa gusa. Barakuzanye no kugwana kandi n'amacupa abandi bakavuga ko ibintu bitera insekirite kandi abari abantu benshi baramaze kwitira mustanira wa komine Rutana. Abanyagihugu mu gisagara ca Rutana basaba ababijeje gutora inyishu ico kibazo. Duhamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa Eric Nahimera mustanira wa komine Rutana yaciye ducira ku murongo wa telefone tumaze kumwidondora. Aimable Nishimwe na wewe ndagukengurukiye. Mu makuru ajanye n'impunzi, ubukene n'inzara birarembeje impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivale turi mu gihugu ca Uganda. Ivyo bikaba ari ingaruka zigabanywa ry'agafashanyo haheza amezi 6 ritanguye. Impunzi zo muri iyo kambi zigatakambira ishirahamwe HCR kubatabara mu kongereza iyo mfashanyo. Elvis niyo mwongere aradushikana aho mu ikambi ya Nakivale. Ibihumbi 13 by'amashiringi gusa niyo buri mpunzi iri mu nkambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda ironswa buri kwezi. Ivyo bimaze amezi 6. Impunzi zimenyesha ko kuva ico gihe
ingorane zo kubaho zabaye umurengera, eka mbere n'indwara ziturutse ku gufungura nabi zatanguye kwigaragaza. Ingaruka mbi murumva ko zitobura ku muntu aronka ibihumbi 13 ku kwezi, ibihumbi 13 ku kwezi naho woba uzi kujera gute, naho woba kugera bimwe bimeze gute ntibikunda ko nta n'imisi ibira ayo mafaranga mara. Ubuzima bugenda nabi, hari ubukene, abantu ntibashobora kwigisha abana, ntibashobora kuronka icyo bafungura. Muri make novuga yuko ubuzima bumeze nabi cyane, ingaruka zo gufungura nabi nazo nyine zikaca zijamwo. Ntaco tubona hasereye wikira twizeza ko hari kizohinduka mu minsi iri imbere, ugasaba mbere hamwe hoba hariho nk'abagira neza bashobora kudufasha. Izindi ngaruka zivugwa n'impunzi nuko hari imiryango yomotse, abana batari bake bakaba birirwa barasegerereza. bageze ku bihumbi 13 kandi hakaba mu buzima bwawe hari ibintu biba bikenewe. Rero hano ni mu butayu ntacikwa n'igiti ngo babasime no kurwo gutana. Ingaruka ni ukuvuga ngo niba bakabaye bari aho ngaha bakareba ari imiryango yabo ari gusanga rimwe afashe inzira akagenda, hariho ndetse na bamwe bahaguruka ugasanga yaragiye n'abana ajya gupfa agasiba ngiye kandi ubuzima buriho bugenda bwanga. Ibyo nakubwiye usanga bamwe n'abana bamwe barataye ishuri badashobora kujya ku mashuri, ugasanga abandi ubu bamaze kuboneka n'ikipe igenda isabiriza gishobora kwifasha. Izo mpunzi zo mu nkambi ya Nakivale zisaba abarongoye ishyirahamwe HCR kubagarukirako bakongereza iyo mfashanyo. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku gikorwa giheruka cy'umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi cyo gushikiriza icegeranyo mu nama nshingamateka. Ku isoko na Emile Nibasumba. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Icegeranyo cyawo cyafashwe n'inama nshingamateka ko gihengamye kandi kidakwiye. Umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH washikirije ico cegeranyo cy'umwaka w'2021 kuri uwa kane, bukaba bwa mbere uwo mugwi urongowe na Sixte Vinyi ni Muraba wemanga ko hari abarundi bicwa abandi bakanyuruzwa n'abari mu nzego za leta. Abizi by'amategeko babivuga kwiki nivyo tubashikiriza muri iki kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 19 ruhuhuma mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mu cegeranyo cyashikirijwe mu nama nshingamateka kuri uwa kane, urongoye umugwi w'agateka kazina muntu CNDH Sixte Vinyi ni Muraba yavuze ko harabishwe abanyurujwe hamwe n'abapfungiwe ubusa n'inzego za leta mu 2021. Muri uwo mwaka twakoze ko icyo cegeranyo umugwi CNDH watohoje abantu 42 bagandaguwe, abashika 35 muri bo bakaba babanje kunyuruzwa barabugwa irengero. Ubwa kabiri kubijanye n'amabi afatiye ku gusizikarizwa ubuzima, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu wamenye abantu 7 baborejwe igufa. Kubijanye n'uburenganzira bwo kudafungwa ku karenganyo, umugwi CNDH wamenye abantu 45 bafunzwe hadakurikijwe amategeko mu gihe twari ko turagendera amabohero. Dosiye zabo zaciye zishikirizwa ababijejwe. Kubera ko ico cegeranyo kiba cyahawe abashingamateka imbere y'uko abakigize bagisigura, urongoye inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yari yaciyamirije urongoye CNDH ataratangura kuvuga. Tumaze gusoma iyi raporo narabonye ko ari ya rapport déséquilibré. Ni ukuvuga rapport ivuga ikibazo cha droit de l'homme ni kibazo kiba hagati y'impande, ariko tugasanga ko muri iyi rapport muravuga n'ivyo leta yakoze kanabishima, mukavuga nibitagenze neza bimwe bimwe, mugabo mukavuga leta, ariko urundi ruhande ntiruboneka.
Janvier Bigirimana ni umwe mu bize ibijanye n'amategeko avuga ko uwo mugwi wikubise agashi naho utashitse kubitigira inyavyo by'abahungabanirizwa agateka kabo. Uwo mugwi biraboneka yuko hariho akigoro wagize mu kugerageza kudoma ku rutoke amabi yakorewe abarundi, cyane cyane ubwicanyi, tutibagiye no kunyuruza abantu bikorwa n'inzego z'umutekano na bamwe mu mbonerakure n'abarongoye ivy'intwaro mu gihugu. Nivyo ntibashoboye gushikana ku rwego amashirahamwe yigenga hani akazi na muntu yashitseko, kuko ibitigiri vyabo biguma biri munsi, ariko biraboneka kandi yuko hari hakigoro bakoze. Imvo zishobora kuba zatumye bakora ko kigoro ni nyinshi. Umugwi usanzwe uhari turazi yuko uheruka kuja ku rwego rw'imigwi iba yitwa kwikora neza, kandi ubwo rwego iyo umugwi warushitseko utegerezwa kwiyubara, ni naco gishobora gutuma uwo mugwi ushobora kuronka uburyo ukoresha ukaronka abawufasha. Murabona yuko Burundi buriko buragerageza gusubiza hamwe n'umuryango w'ibihugu vy'i Burayi. Bishoboka yuko uwo mugwi woba uri kugerageza kwikubita agashi kugira ngo kumbure nimba umuryango w'ibihugu vya Burayi mu vy'agateka kazina muntu barabihagaze ko kugira ngo bashobore kuraba yuko bosubira gufashanya, vyoshika rero ugasanga uwo mugwi uri kugerageza kwikubita agashi kumbure kubera abafasha Burundi bashobora kuba bavuze yuko uwo mugwi utagerageje ngo uhindure kumbura imfashanyo batawuzironka. Tugasaba yuko na Gerazi yo kwikubita agashi akamenya yuko ivyubahiro n'ivyicaro aronka uno munsi ari kubera abanyagihugu bamusavye yuko yobavugira, yuko yokontora ivyo leta ikora. Sinibaza yuko yicaye hajya mu kigobe nk'umukuru w'inama nshingamateka kugira ngo akomere amashi leta ayifashe mu gukora amaroregwa mu bijanye n'ivyo guhonyanga agateka kazina muntu. Si bibanza vyo guha impigi ubwicanyi n'abicanyi, si bibanza vyo gutuka no kuryagumba abantu baba bariko bakora ivy'agateka kazina muntu. Naho urongoye CNDH yasiguriye abashinga amateka ko bivugwa ko agateka kazina muntu kahonyanzwe iyo vyakozwe nabo mu nzego za leta, abashinga amateka bamubwiye ko uwo mugwi wosubiramwo ico cegeranyo hakongerwamwo ibibuze kandi bakagira icegeranyo kidahengamye. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri ubu wa 19 Ruhuhuma mu 2022 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Ni hano rero ku kiganiro ku isoko duhejeje gushikirizwa na Emile Nibasumba dusozereye amakuru twari twabateguriye, tukongera tukanabashikiriza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka wa 2022. Nshimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza, nongera nkengurukira abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katwumva. Ijwi mwariko murumva ryari rya Emmanuel Ningeko, nkaba ndabikebanuye ndabipuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho. Mugire n'umunsi mwiza w'akaruhuko.